Imana mwese inazi Imana mwese ririmbira ishimwe ryayo lirimbi ninahazwa ryayo Imana dukunda urudahemuka Reka tubanze gutambira Imana gatoyi twishushe gatoyi hanyuma tubone kubandanya.
ibikorwa iby'umukama Imana yacu yadukoreye. Imana niyo yaremye ibyo tubona byose, reka n'ibyo tutabona niyo yabiremye. Ninde undi muntu yokora ibyo byose akabihubwiza muri mbayica biretse iyo Mana ibyagiye kw'ijuru. Ninde mubari kw'isi ninde yukuri iby'umukama yakoze, ninde yukuri iby'umukama yakoze. Oya nta n'umwe ariho kandi ntawigezeho, ntawusohoza akora ibikorwa iby'umukama Imana yacu yadukoreye. Imana niyo yaremye inzuzi n'ibiyaga, irema umurima uvuye mu mukuru. Ninde undi muntu yokora ibyo byose akabihubwiza uhimbaye cane. Ninde mubari kw'isi ninde yukuri iby'umukama yakoze, ninde yukuri iby'umukama yakoze. Oya nta n'umwe ariho kandi ntawigezeho, ntawusohoza akora ibikorwa iby'umukama Imana yacu yadukoreye. Wigezeho ntawusohoza akora ibikorwa iby'umukama Imana yacu yadukoreye. Haleluya! Haleluya! Waislamu, salamu alaikum. Tugire Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe abarundi twigina. Navuze nti natwe ku ruhande rw'abarundi niyo pasika yacu, kuko ni umunsi mwiza uzura twibutsa ingene Uburundi bugenda buranaguka uko bukeye uko bwije. Aha hariho abari ngaha bavyibaza ngo babona yuko ari ibirori, cyane bakabona ko ari gukurikira abandi ngo barabe ibiba. Mugabo nagira ndababwire yuko ibi bintu turimwo ntibisanzwe nta na gatoyi. N'urugendo, turi mu rugendo rudasanzwe, kandi urwo rugendo rwacu ku bana b'Imana nka twebwe twaye ikibanza ca mbere Imana,
abarundi barazi urwo arirwo kuko turafise abo dufatirako ivyabashikiye nabo. Uburundi bwacu nagira ndabamenyeshe yuko ari igihugu c'isezerano cyasezeraniwe abarundi n'Imana yacu imwe, Mana rurema, Mana mushobora vyose, Mana itanga vyose. Ni igihugu cacu rero c'isezerano. Umurundi wese yarakwiye kuvyiyumvamwo ko ari igihugu c'isezerano Imana yasezeraniye abarundi ata numwe avuyemwo. Muravye neza turigana abakurambere batuboneye izuba mu kumenya Imana kuko yabiyeretse ikabibwira imbona nkubone, dusanga Uburundi ataho butaniye naho. Kuko igihe Imana yaraganira abanyisirayeli iti nzobaha igihugu c'isezerano, yagisezeraniye Burahimu n'uruvyaro rwiwe, natwe turabuzukuru, inzukuru n'inzukuruza za Burahimu. Muravye neza ico gihugu ntaho gitaniye n'igihugu c'Uburundi. Ubwa mbere muriko murasoma mu ijambo ry'Imana niho mubona neza ko cari igihugu c'amata n'ubuki. Uburundi natwe abarundi bose barutse bemeza neza ko Uburundi ari igihugu c'amata n'ubuki. Igihugu kigizwe n'imisozi, kihagira imibande irimwo amariba, kimeramwo ivyatsi vy'ubwoko bwose. Ico cari igihugu ca Kanahani, mugabo n'Uburundi twasanze nabwo ariko bumeze. Imana yarakingiye abana bayo b'abanyisirayeli bastereka mu gihugu ca Kanahani, irakibasezerana kandi irakibaha. Irabakingira kuko bari umuryango umwe, nibo batumenyesheje Imana. None natwe mu Burundi, iki gihugu c'isezerano ry'abarundi, Imana yaragikingiye igiha umuryango umwe w'abarundi. Iracima indimi nyinshi kuko iyo abantu bavuze indimi nyinshi baca bacanamwo. Imana rero yaracimye indimi nyinshi ivuga iti nikibi c'abarundi bagize umuryango umwe. Abarundi tuvyumve twese, ni igihugu c'abarundi, igihugu catuvyaye twese kandi tukaba tugize umuryango umwe. Uburundi Imana yarabukingiye ivuga iti mwese muzogira imico n'imigenzo imwe. Arico gituma dushobora kwemeza neza ko Burundi ari igihugu c'isezerano koko twasezeraniwe n'Imana. Mugende muri ibyo bindi bihugu vyaha hagufi muri Afrika, muzosanga hari abakuru b'imiryango, abakuru b'ubwoko, mugabo twebwe mu Burundi ubaye umukuru w'igihugu bamwita Sebarundi. Ni ukuvuga yuko dufise umuryango mu bwoko bumwe. Nimumbwire ikindi gihugu murumva ngo ni se abantu bo muri ico gihugu. Iyo wakoze bigashimwa niho uza wumva bakwise yuko uri père de la nation. Mugabo twebwe mu Burundi kubera turi umuryango umwe, kivyemeza nuko uwo ugiye imbere y'iryo hanga bose baremeza yuko ababaye Sebarundi. Niho dutaniye n'ibindi bihugu. None hari urumva ngo se Kongo. Muga mu Barundi ni Sebarundi, kandi uhejeje ayo mabanga yo kuja kurongora iryo hanga ugusubire ni waca yitwa Sebarundi, we ntusubira kwitwa Sebarundi. Murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane kitwereka ko ari igihugu Imana yakingiye. Turi ngaha tuze tuributsanya, ni igihugu kidasanzwe. Iki gihugu c'Uburundi Imana yagikingiye bugira kabiri. Iranka yuko amazi yova mu kindi gihugu ngo aze kudutobera amazi yacu. Nta mazi ava mu kindi gihugu ngo aze mu gihugu cacu, ahubwo twebwe igihugu cacu ni twebwe tuvomera isi yose. Amazi iwacu mu Burundi, genda murabe, tugenda hariya mu isoko tugaca twimbiriba, tugaca twubaka rusengo, tugaca twinywera tutarinze kuyahingura. Ibindi bihugu mwibaza ko bimeze uko? Biratangara kubona twebwe ugenda ukimba mu isoko ukagira rusengo ugaca winywera kandi ukanywa amazi meza cyane. Murumva yuko Imana yagerageje kudukingira. Ariko rero murazi ko hari Imana hama na Sekibi.
ntimuze mwijajare mwibaza ngo Imana iradukunda ngo none se ikibi ntaho nyora. Muribuka n'ivyashikiye Yobu vyaramushikiye aho n'Imana yatevye ikavuga ngo Yobu ngo gituma ngo ayikunda nuko ngo atunze kurusha abandi. Mugabo na twebwe twari dukwiye kuyikunda kurusha kuko Imana yaduhaye itunga ryinshi. Twari dukwiye kurusha ibindi bihugu vyose gukunda Imana. Namwe ndaba igihugu ca Israeli no munsi ni igihugu kiri mu bugaragwa batunzwe n'ubwenge bwabo. Muga twebwe mu Burundi ico gihugu twe yaduhaye ni igihugu gitembamwo amazi, kimera, kirimwo imvura, koko ni igihugu c'isezerano. Rero ntidusubire kwanjajwa gahiye, Imana tuze turayivyinira gose tunezerwa, tuyikunde kurusha bose kubera natwe yaduhaye akarusho. Mugabo rero nababwiye ko atakwijajara kugira ngo ndabereke yuko Burundi atabutane na ca gihugu c'isezerano Imana yasezeranira bene Burahimu. Nuko nabo nyene baragize ivyago baraja mu buja bw'abakoroni, barabaye abaja mu Misiri, niho batanguye nabo kumererwa nabi baja mu marira. Natwe abarundi twari mu kanyamuneza twibereyeho tugira iminsi mikuru, tuvuga tuja ku muganuro, tugira iminsi mikuru yo guhana umwaka, hanyuma natwe duhava turinjira mu buja tugira natwe abakoroni. Niho twatanguye kurira, abarundi dutangura gucanamwo, dutangura kubonana ko ataco dupfana. Erega n'abarya Abanyisirayeli bari mu Misiri bamaze kuja mu buja nticabujije ko baguma bankana. Murazi yuko Musa ari we yagiye kubabanguranya, batangura ahubwo kuba ari we bacokora, niho yaboneyeho guhunga. Murumva rero ntimutinye, mubonye twaragiye mu bakoroni natwe tugatangura kwankana, murumva ko bisa. Tumaze kuva mu bukoroni, Abanyisirayeli bavuye mu bukoroni baciye mu bugaragwa. Ubwo bugaragwa barabujamo gushikaho bibagira n'Imana. Na Aroni yaraciye ubwenge kurusha bose, ari we yari umuvugizi wa Musa, gushika agondozwa nawe arabaza ishuri mu nzahabu arayigira Imana. Natwe rero duhe aho turonke kwikukira, natwe twaribagiye Imana, turagarariza, duca dutangura mbere rero no kwicana, tuja mu bapfumu, natwe turirondera izindi mana. Burya abantu benshi ntibazi yuko kuja ku mupfumu bugiye kurondera iyindi mana. Bijya bifaro n'ibigirwamana ni vya bindi vya shera. Bijya bifaro tukibijamwo mumenye ko twari kurondera izindi mana, na Imana mukamuzi kwipfuha, kandi irapfuha igahana no guhana. Iyo muyibagiye irabahana. Mwibuke Abanyisirayeli baragiye barayicumurako bimwe vy'indenzarugero gushikaho Imana yonyene itegeka ko bicana hagati yabo bavukana. Nimwibuke handitse yuko yahamagaye abahereza ati ni umwe wese na hagati inkota yiwe, aheza acumite mugenzi we, acumite mwene wabo. Bahejeje kwicana, Imana iti ishavu ryariko rirandurumbiramwo, ubu riracureshe kubera umwe wese yishe mwene wabo. None twebwe abarundi ntitwamaranye gahemwe, ntitwishe bene wacu, twebwe turabavukanye turabarundi, kubera twari twarataye Imana, turibagiraho karanga Imana yaturemeye. Muravye neza muri ubwo bugaragwa, Imana aratevye iravuga iti kuva ubu mwebwe ko mbonye mutanyemera, nta numwe azoshika muri ico gihugu ari mu bigero kiretse babiri. Abo babiri rero Yosuwa na Karebe nibo bonyene bari bazi ko Imana ikomeye atakibahangara. Imana kirabona iti ko munyemeye mwebwe rero nimwe muzohashika. Niho rero Musa amaze kwitaba Imana, Yosuwa yacafata inkoni araheza arabarongora Abanyisirayeli, arabajabutsa abajana muri ca gihugu c'isezerano. Mwibuke natwe abarundi muravye neza,
ijya myaka kuva twikukiye kuva mu 1962 gushika mu 2005 twari tukiri mu bugaragwa tujuragirika turi mu muzimiza atanumwe azi ko Imana iri impande yacu. Ivyo twakora ntivyari bihuye n'Imana, twari mu bugaragwa natwe turondera izindi mana. Muga guhera mu mwaka wa 2005 twatanguye kwinjira rero mu gihugu cy'Uburundi koko. Uno munsi tugeze ku ntambwe, mugabo nababwira ko iyo ntambwe yatanguwe na sogokuru wacu nkuru nziza atwinjiza mu gihugu. Niwe yatanguye kutugira inama, twari kumwe ndi cabona cavyo kuko yatugira inama aravuga ati iki gihugu kitugiyemwo kimeze gutya anagutya anagutya anagutya, bande ba mama tugende tujanye ijambo ry'Imana. Imana twaye ikibazo ca mbere aba ariyo tugenda tujanye. None Yosuwa wese ko yavuze ati ngo tugende, Imana iratubona kuko Imana yari yamubwiye ati shire bintwari uraba umuhizi ushika mushiramanga ntugire ubwoba kuko turi kumwe nawe. Rero niko vyagenze, natwe yaturindishije kuko murumva abantu twahora turyana turi bamwe tuvukana, ugasanga umwe aracafise rya cumu agucumita, nawe umenga nta nguvu ufise mu kukarinda ukagenda. Yaturindishije. Mwibuke ibimenyetso ni vyinshi vyerekana yuko urugendo turimwo nta rutaniye n'ubwo abanyisirayeli. 2015 vyaratweretse neza ko kuva mu 2005 twaguma mu bidacika. Muribuka 2005 twagize amatora ariko arimwo imvururu. 2010 bibuko nyene. 2015 biburudubi niho twaciye tujabuka. Uruzi Yorodani rero niho twarujabuka. Mwibuke sokuru wacu nkuru nziza aciye avuga ati umwe wese atwaribuye gicibutso cyuko tujabutse, umwe wese arishire mu rugiwe, gutyo umwana azobaza ivyabaye tuzomwibutsa yuko mu 2015 ariho twajabutse neza, igihugu kigaca kija mu mahoro. None ga yemwe twaciye tuja mu mahoro, mwarabibonye aho hari inkeke irimo. Dukomera amashi Imana yacu rero. Bukeye kabiri aratubera Yosuwa koko, turabandanya rero turabona yuko Imana iri kwiribonekeza idukoreye ibitangaza, gushikaho hariho abarundi babiraba gutya batari bazi n'ivyo ari vyo. Bari bameze nk'abanyamisiri bakurikira abanyisirayeli. Hanyuma abarundi twese turakorana, kandi rero dukoranye niho twagiye kubona neza yuko ibibi bidushikira ngaha mu Burundi vyose biva kuri Sekibi yatwiboheyeko. Duca twese turasubira turasezerana rya sezerano Yosuwa yasezeranya abanyisirayeli, akavuga ati nzokurikira Imana yose. Namwe muravyemeye? Bati turavyemeye, tuzokurikira Imana yose. Ico gihe catubwira ati dushinge ibuye ryicagiriza rizotwagiriza nitwahemuka kuri iryo sezerano twebwe abarundi. Iryo buye ngiri rya haruguru ni iryicagirizi rizotwagiriza mu gihe tuzohemuka. Murumva yuko turi muri urwo rugendo. Hanyuma dushike rero, dushike aho sogokuru nawe hageze yuko aja gushikiriza icegeranyo c'ivyo Imana ari yamutumye mu Burundi. Kandi ndababwire ico nico cambere gituma muza muremera ko ivyo turimwo atari ibintu vy'ibishobisho, ari ibintu vy'ukuri. Sogokuru wacu Petero nkuru nziza ari mu kugenda gwa dusezere. Murumva ko icambere ahereyeko twabanje abarundi twese turemeza isezerano, turaheza turarinoganza dushiraho nibuye ryicagirizi. Ubugira kabiri twarabandanije duca tubishira mu ibwirizwa shingiro. Iryungane rya mbere ravuga neza riti turavye uruhara rwacu imbere y'Imana mushobora vyose. Twebwe abarundi tuba turemeye yuko twese dufise uruhara imbere y'Imana mushobora vyose.
rya sezerano rero tuba turarishize mu mategeko atugenga ngaha mu gihugu cacu. Hageze rero yuko agenda, yarakoranije abarundi bose, adukoraniriza muri iki kibanza nyene. Yarahejeje kuzunguruka igihugu cose yereka abarundi samuragwa. Mwibuke na Musa imbere yuko agenda yabanje gukoranya abanyisirayeli, arabereka samuragwa Yosuwa, tuyu niwe muzojana. Natwe Yosuwa natwe wacu yadukoranije, aravuga ati nguyu samuragwa. Acafata rya sezerano Imana yamuha, ararimpereza jewe nyene mu ntoki, ararinsigarana ati nawe risigarane uzoriha abandi. Mbwira aho dutaniye n'abanyisirayeli kugira ndabereke ko turi ab'Imana, ntihagire umuntu azoza aranjanjwa. Hanyuma araheza atuzana ngaha twese, aravuga ati nguyu samuragwa azobajana, ati mugiye kubaka igihugu. Muribuka amajambo yahavugiye, yaravuze ati Uburundi bugiye kugira umugisha udasanzwe. Aranavuga ati kandi usamuragwa azobabera umugisha. Nanje kandi acarambwira ngo vyakira, uvuga amen. Nti amen. Araza ngaha aradusengera, aravuga ati mugiye kubaka, mugabo mwubake mugavye kumwe kwa Nehemiya, kuko abasi barakaka. Bariho bafise inzigo, twubaka nabo bashaka gusambura. Bariho nuno musi, mugabo twubake tugavye. Yabitubwiye kuko ari Imana yabimubariye, kandi Imana izoduhagararira, nta na kiwe kizodukanga. Je maze kuraba Uburundi, navuze nti abarundi nimuze twigire umutima umwe gusa, nta kindi. Iterambere ry'Uburundi ribona gutya kuko nasanze itunga dufise rirarengeje urugero. Ntibari baraduhishije, bamwe bahora bacura kera, murazi yuko baciye babagandagura kugira ngo ntidusubire gucura amasuka n'imihoro ngo natwe dutunge, ntidusubire gukora ihinguriro rihingura amasuka. Mugabo nobabwira yuko twaraye tuvumbuye aho yamabuye y'icuma yarari, kandi twaratuyatsitara ko tugenda. Aha nyene muri intara ya Gitega gihajya higi buraza, hari umusozi naho tuzorara turawucura ntuzohera. Twaraye ivyo tubibonye, itunga ry'Uburundi turaribona aho riri. Ubu rero turagarutse, muribuka ko yatubwiye ati abarundi mugiye kugira ubwenge mutari bwigere mubona, buvumbuke. None abarundi ubu basigari bo bashakashatsi ba mbere, ntimuriko murabibona. Mu mahanga abarundi nibo bashakashatsi, no ngahi wacu ubugwagwa rukuru riko ruraruka ubu n'abashakashatsi bakomeye. Ninde yari yumviriye ko mu Burundi muri bwa buhinga ngurukana bumenyi mu nyabwonko, hari warazi ko mu Burundi hari uwokoze logiciel. Twari tuzi ko ari vy'abazungu, twaja kurondera abashinwa n'abahindi ngo babidukorere, tukariha amadolari y'ibitagera n'ibitagenda. No musi twifitiye abarundi babikora. None ivyo vyose tumaze kubibona, none nta cigwa duce turonka. Twese twumve yuko ubu Burundi burongowe n'Imana, twebwe tuje imbere gusa niyo yamaze gucibarabara kandi riragororotse. Ntagero usubira kwanjanjwa ngo azasubire kuja kurondera izindi mana. Abantu bahora baja mu bupfumu uno musi babusezere. Turavuye mu mukwanguro. Abapfumu ku izina ry'Imana ndazi yuko bose bizobapfana ivy'ubupfumu. Bizobapfana. Aha ni cigwa turiko turabona. Arico cigwa rero duce turaba abandi batware bagiye barasubirira ba Yosuwa ingene vyabagendeye. Indongozi dukanure, dusome ijambo ry'Imana ritubere icitegererezo, akarorero tugakure mu ijambo ry'Imana. Indongozi iyiri igiturire ibara riba riguye Imana irakuvuma. Indongozi irenganije umuntu muto muto Imana irakuvuma. Kandi rero naragendereje nsanga abarenganya ntibarenganya abakuruga,
barenganya abantu bato bato, abarenganya abagira iturire babirya bato bato, ntibabirya n'abafise amahera. Urya n'umuvumo ku Mana, muze muravyumva, urya n'umuvumo. Umwami wa mbere atwaye abanyisirayeli ni Sawuli yaratevye nawe ariyibagira gushikaho Imana ivuga iti ndicuza kubona narakwimitse. Kubera iki? Yagambarariye itegeko ry'Imana. Uwo abaragiye. Dawidi yari umutware mwiza cyane akomeye, acazira ubusambanyi. Ndababwira ibyaha by'umuvumo Imana ikuvumirako. Dawudi mugabo iravuga iti kubera nasezeraniye isezerano sokuru wanyu Burahimu, we Dawudi ko wiyumvire no kunyubakira ingoro yanje, nzoguhezagira ntacyo uzoba. Aravuga yuko atazoca Imana itazohana ubwami bwiwe. Mugabo nawe ahava avyara umuhungu we Salomo, abo umwami rurangiranwa niwe tuzi ko yoba yabaye umwami w'umunyabwenge akomeye cyane. Mugabo akantu kamukoze, yasubiye kuja kurondera abagore benshi, baca baratwara umutima wiwe bamushira mu zindi mana. Imana nayo irapfuha. Salomo biba biramucanganiye ko nawe nyene ibara riragwa, ubwami bwiwe bwaciye bucikamo kabiri amaze kugenda. Mukazobone ahantu hari musitanteri agiye hagacaba indyane, hariho ikintu uwo musitanteri azoba yari uwafo. None twe ntimubone ingene twese sokuru wacu Nkurunziza agiye twaciye twibera mu mahoro, vyerekana ko yari umugabo, yari umuntu w'Imana. Hagiye aba yari nk'umunyamacakubiri, aha twese tuba turi mu macakubiri. Kugendera mu nzira y'Imana si ibintu bisanzwe. Umwami Salomo byamugendeye yuko ubwami bwe bucikamo kabiri. Uwitwa Jeroboamu yatwaye hanini ibice 10, nawe nyene byamugendeye yuko atangura kuvuga ngo boja gusenga i Yerusalemu, ngo bohava baca bakurikira Rehobowamu umuhungu wa Salomo, ngo none rero ngira mbaze nanje ibishuri bace basenga vyo. Imana iti ndakubonye. Nawe nyene ko byamugendeye. Twitwararika Imana, muri kumwe n'Imana nta ngorane nimwugira. Ubwo butare bariko bariba, hariho umunsi nagunduye, hanyuma ncavuga nti ubu rero ntimusubira kunyiba ndabihagaritse. Bagira ngo bagira abantera ubwoba. Nababwiye nti rero ndababwira ikintu kimwe, ni je ndumwungere. Iyo umwungere afashe ingingo yo kuba umwungere nuko abazi ko intambwe zizoza. Iyo abazi ko zitoje niwe kurirwa araragirira iki, haca reka kuragira. Mugabo kubera abazi ko intambwe zizoza caragira. Njanababwira nti rero nibaza jewe iyo ntambwe ndazi ko ziriho, kuko nico gituma ndiko ndaragira. Ni nanje rero zoca saba Imana nizo ntambwe nizaza nzozitabagura kumwe kwa Dawudi. Baciye baheba. None uko kurinda nagukuye hega yemwe. Ubu Burundi ni iki novuga ngo izo ntambwe zije ko muzizi. Imana muri kumwe ubukomeye. Imana muri kumwe ubukomeye. Aha no kugira ngo ndababwira yuko icambere rero ko twemeye ko Imana ari iri hejuru, tuyiha ikibanza cayo. Ntituyicarika inyuma, tuyicarika imbere. Ahandi tukayishira ku ruhande izotureka. N'ivy'iyisi ni isi iriko n'umwami mubi Sekibi. Aho hantu sinigera ndahibagira gusubira mu Vyagezwe 12, aho bavuga ati mwamajuru umwe nimugire umunsi mukuru umunezero ko wahora bateranya aragiye, wahora barega kwa shefu aragiye. Ngo none mwasimwe namwe nimurire, kuko Sekibi wanyu arabamara kandi ajafise inzigo nyinshi. Mwame muzi ko gaha hariho Sekibi, mugende mutambuka mubizi, mukamara n'iminota 5 muhagaze mw'isi ya Sekibi. Ndababwire nakagaruka. Nico gituma umukozi w'Imana umwubahwa Manuel atubwiye ati ukagira ishavu izuba ntirenge utararirekura, kuko Sekibi bakwifatiye. Burya ni Sekibi yagufasha ugumije ukuguriwe kugira uzuveyo bizokugora. Raba imyaka twamaze, reka ndabibira akabanga. Aha murazi ingorane dufise mu Burundi. Iki civugwa ntimuvuge ngo cavuye hagufi.
kuko namaze igihe nguma nanje senga niyumvira none umutego dufise n'uwuhe. Nsanga umutego dufise ni seki bimwe yatugirira mu kahise kacu. Uno munsi rero ashaka kuguma dukwegera ahubwo dusubireyo. Ndababwije ukuri, tutemeye ngo tugiriranire ikigongwe, tugiriranire imbabazi hamwe. Wewe wumva kufitiye imbabazi mugenzawe, umurundi ukamubona ko ari umurundi mwene wanyu, tuzosubira kubohwa na sekibi, kuko umutego afise n'ubu nihuri n'ibijya nyene vyabaye kera. Murazora bugize urabivuga, uzobona abantu bace bafatwa na sekibi ngo ndapfuye. Uruvuga ngo bazohava bampana ngo kubera ngo vyakozwe na papa. Uwundi nawe ngo bizohava bisubira. Uwundi nawe ngo bazombaza iyo narindi wigituma ntabigwanije. None mwumva tutagowe twese? Ko tugowe twese none nirazodukiza. Ni Imana imwe rudende izoduha mutima mweranda, twebwe tugaca twikiza. Nipfuza yuko rero turema umurundi mushasha muri twebwe nyene. Tutaremye umurundi mushasha ndabwije ukuri ntaho twoba turiko turaja. Tureme umurundi mushasha muri twebwe nyene kugira ngo uburundi buca bushasha, hanyuma rero twebwe abarundi bashasha tuce dugenda gutera sekibi hariya muri vya bindi yadushiramwo tumwirukane. Kumwirukana ni bijya bintu kubishira habona tukavuga tuti bwari ubugesera, twese turabarundi tuvuga tuti shwiragiza ivyo senda, ivyo ntitubikeneye mu Burundi bw'uno munsi. Abarundi nivyo dukwiye. Ahandi tubazoguba tugira ubwoba ni sekibazo ariko atuboherayo. Azoba ariko aratuboha. Nitwabera turabi Imana tumenye ico turi. Ariko ndabacira ku mahanje kugira twumve igitwa dukoranira ngaha. Uno munsi rero twaje kugira twibuke iyo Pasika yacu ingere tugenda turajabuka. Hari kuri iryo genekerezo. Murazi amakuba twahaboneye. Twatanguye ikiringo twese turi mu madidane, turi muri nankana. Twari duhejeje kwiburira sokuru wacu turamugandarira. Ivyo vyose tubikora tukigandaye. Ntivyari vyoroshe. Uti none ndinda turongora, mwarabonye Imana rero niho yaciye yifatira ibintu mu ntoki. Yabajewe bamwe baravuga ngo azobishobora, abandi nabo ngo azobishobora. Na jewe ntavyo nari nzi ko nzoshobora kuko nta burambe nari ndabifisemo. Chamumva turi muri ayo madidane, mugabo Imana we kaguma igumije Uburundi bukaguma twiyunze, atari kwaryana n'uwundi ahubwo tukumva amahoro mu mutima kurusha. Eshe twobandanya tukaja kuyindi ntambwe tukumva amahoro mu mutima wacu. Erega burya ingwani ihera mu mitima y'abantu. Ntushobora kuba ufise amahoro mu mutima ngo wumve ko mugenza we hari kibiyo gukorera. Mugabo iyo ufise ingwano mu mutima uguma ubona ko hariho mugenza wagira gukorere nabi. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe kuko ngira ngo ejo niho nzoronka umwanya wo kubashingira intahe ivyo nabonye muri uwo mwaka wonyene w'umukwanguro, kugira ngo navyo bitubere icigwa. Nico gituma maze kubabwira ivyo vyose ukaraba aho tugeze ingere dutekanye, nagomba ndabasabe dukomera amashi Imana yacu tuyikengurukire. Bavukanyi, iyo Mana dusenga irakomeye. Irakomeye. Nico gituma twese tuva tuti ninahazwe hose no muri vyose. Kuko ni ya Mana imwe yagira Uburundi ikabugabira abarundi bikaba ihanga rimwe. Ni ya Mana yaturemera Uburundi kabugira igihugu gitemba amata n'ubuki. Niyo yakingiye igihugu cacu ikigira igihugu c'imisozi n'imibande cuzuye ubutunzi bwinshi. Niyo Mana nyene yateye ibiti vyose biduha akayaga keza tukarima tukimbura. Mbere novuga nti ni Imana yaduhaye koko umurima atawutaniye na Edeni. Niyo Mana rero twirata twebwe abarundi
kuko yadukuye mu gasuzuguro k'abanyamahanga, none murabona ko ubu twidegemvya mubonye ibyo twaciyemwo. Rero tuze turibuka iyo Mana yadukuye mu vyara vya Sekibi, turasubira turabonana nk'abarundi. Erega mubiravye abarundi twari twarabaye ibicibwa, kubera twayikuyeko turahumanya agashusho yaturemanye, twarankanye turicana aho hose, kubera twari twabuze indongozi zitugarukana ku Mana. Nico gituma dukwiye kuyisaba ikigongwe twese atanumwe avuyemwo, tukavuga tuti Mana yacu twaraguhemukiye ariko waradukunze, twarahumanije igihugu cawe, wari warakituremeye ari ciza, none ubu aho tugarukiye tukisubirako turagusavye ikigongwe. Ico nico twari dukwiye kuvuga, ndetse nico gituma aha twaje gushimangira isezerano abarundi twasezeranye turongowe n'urya sokuru wacu Petero Nkurunziza. Kubera iryo sezerano twasezeranye, Imana yacu yaratubonye turagaruka mu nyonga zayo, nayo iratwakira. Imana ni Sekigongwe. Uburundi bwasa n'igihugu cavumwe, buraciga igicibwa mu maso y'Imana kubera ububegito bwacu, none Uburundi bwasubiranye itoto. Twibuke yuko mu Burundi muri iyo minsi yahera, muri iyo myaka yahera, ikigoyi cariziziye Uburundi uko umwaka utashe. Muribuka ca kigoyi twara twita nzobandambara, none ubu nimurabe ingene turima tukimbura, kubera iyo Mana yacu yaje ikatubona, iraduha akavura keza n'akayaga keza, none raba ubu turarima tukimbura, ya nzara dusigaye tuyibaza. Bavukanyi, iyo Mana yacu ni y'urukundo, nico gituma twaje kuyikengurukira no kuyishimagiza icese amakungu arorera. Twaje kwitambira kuko ni nyagushemezwa, none namwe Barundi nagomba muyishemeze kubera ivyiza yadukoreye. Ni muyishemeze mwese kugira ngo n'abatayizi baze bayimenye kubera mwebwe. Ni mushemeze Imana isi yose yumve ko dushima ivyiza Imana ikorera abayikunda. Iki kiringo turimwo ni kiringo c'akaruruhore, aho dushimira Imana ku vyiza yadukoreye muri uyu mwaka wa mbere w'ikiringo Imana yaduteganirije. Dushime ko yaturungikiye mutima mweranda tukaguma mu makanda ya sokuru wacu Nkurunziza, we yabaye akarorero mu ndongozi z'Uburundi mu kwiyegereza Imana. Ayo makanda twagumyemwo, mbega burya muravyibuka, muri bimwe nababwira ngo twari mu madidane, mbega bigenda gute, bizogenda gute? Ngira ngo uwo vyibuka cane ni mama Buntu. Ndibuka yuko umunsi umwe yadushingiye intahe akabaza ikibazo ati mbega niyamara kurengana tuzoronka uwundi adukoranya nk'uku. Twese nivyo twiyumvira. Mwibuke turiko tuvuga tuti, ega twavuga vyinshi tuti hagowe uzomukurikira, mbega azomwigana gute? Sivyo twama tuvuga none? Haba mu vyo gusenga azomwigana gute, haba mu vyo ibikorwa vy'iterambere mu gihugu azomwigana gute? Murumva yuko bitari vyoroshe, none rero dushimira Imana ko yadukomeje twese tukaguma mu makanda yiwe, tukaguma twiyegereje Imana. None rero iyo Mana tuyishimire, tuyishingire intahe ku mugaragaro kuko irabikwiye. Numwizigirwa adata abana biwe mu rutendeko,
nico gituma abarundi tuzokwama twiyaga iyo Mana. Niyo yatumye abarundi bari mu njyane z'urutavanako baturura. Niyo yatumye abarundi basubira kubana nk'abavukanyi. Abakiri mu nzira ihetamye nabo nyene turabahereje iyo Mana yacu kugira ngo ibagarure ibashire mu nzira bikwiye, hanyuma uzoguma nayo mu nzira igoramye iyo Mana nyene turazi yuko ari yihana. Niba abandanya bakorera nabi kiba abarundi bafise umutima mwiza bamenye yuko uguhora ari ukw'Imana izoheza ihore abarundi. Nico gituma batikiri mu nzira igoramye ndabasaba yuko bogororoka bakaja mu nzira itumbereye, kuko Imana ntirenganya. Imana ntirenganya. Muravyibuka igihe amakungu yaturenganya agaduhagarara ku gakanu, twaratakambiye iyo Mana kugira ngo yicare kuri ya ntebe yayo y'imanza, nayo iratwumva ica urubanza rutagira ngondagonde. None uno munsi icubahiro ku Burundi kiriko kiraza. Iyo Mana rero ni Imana itarenganya, nico gituma ari Imana yo gusabwa, ari Imana yo gusengwa, kuko ari rugira vyose, ni mushobora vyose. Ni umugaba w'abaganza, niyo yifitiye vyose mu biganza vyayo. Abarundi bose ndabahamagariye kuyubaha, tuyisonere, tuyikorere, nayo izodukorera ibitangaza. Iyo Mana nitwayikorera izonezerwa, idukorere mbere ivyiza biruta. Nico tuyisaba mbere kubera uko kwemera. Nico gituma nanje nizeye neza yuko aho bukera Imana izodukorera ibitangaza biruta ivyimaze gukorera abarundi. Nimuvuge muti amen. Imana rero nini nahazwe mw'ijuru, mu Burundi naho haza amahoro kuko twaramaze kuyikundira. Murakoze rero, reka tuyihimbaze mu ndirimbo. Mwese rero Imana ibahezagire. Ejo niho nzoshobora kubabwira ingene nabonye uwo mwaka uheze. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Reka rero tangure gutazira. Mushima horaho uri mwiza, Uko ari mwiza, uko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nimushima uhoraho uri mwiza, kuko ari mwiza, uko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nimushima uhoraho kuko ari mwiza, uko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. muvuge mutudukize ewe Mana y'agakiza kacu, udukoranirize hamwe, udukize amahanga, kugira ngo dushime birate dushime nawe. Mushima uhoraho kuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe
ibihe bidashira uhoraho mana ya Isirayeli naje magizwe uko byanyuberekera ugashitse ibihe bidashira uhoraho mana ya Isirayeli naje magizwe uko byanyuberekera ugashitse ibihe bidashira. Amasengesho ku Mana, amasengesho ku Mana.